Hariho uruhara twagize mu gutuma abategetsi bacu baguma uko bari. Hariho uruhara twagize mu gutuma abategetsi mvuga aba bakozi ba leta y'u Burundi, hariho uruhara twebwe abanyagihugu twagize rwatumye bumva ko bashigikiwe natwe mu buryo twabigizemo tutabizi, ariko bo barabibonye ivyo turiko turagira baca babifatiraho. Ibi bintu vy'ukwama agakoze kose n'umukoroni yabikoze aba n'abakoroni, vyatumye abagabo n'abagore bakorera muri leta y'u Burundi na cane cane muri CNDD-FDD baca bumva yuko tubashigikiye, yuko ibizohora bikorwa vyose ari abakoroni. Abakoroni nibo batuma inzu z'umugambwe zisiba. Abakoroni nibo batuma ivyapa vy'umugambwe aho vyashinzwe mu gihugu vyose bisibwa ntibisigwe irangi. Abakoroni nibo batuma amashure asiba ya leta agasibangana. Abagabo n'abagore bo muri CNDD-FDD babesha ko bakunda igihugu cabo bagatwara abana babo muri Gahima School, abana babo bakabavana mu mashure yabo. Mwibuke aya mashure ya leta mu ncamake iterambere ryayo riharugwa kuri CNDD-FDD, mugabo CNDD-FDD igahitamo kwisenyurira ko amashure yayo ya leta, igafata abana babo ikabatwara kwigana n'ababahima muri Gahima School. Ivyo n'abakoroni babibatumye. Abakoroni nibo babatuma amatagisi yose igihugu gitanga baca bayarya. Abakoroni rero kubera bamaze kumva abanyagihugu bose agakoze kose abakoroni, ubu murabona mu Burundi hari abazungu benshi bumva ikirundi, raporo bazitanga neza, ama audio yose barayabaha bakayumviriza tuvuga. Ubu rero niho haha abakoroni mubona ubu bafashe ikigega ca leta bakagitwara. Ubu Burundi bukaba butagira uburenganzira bwo kugira access ku kigega ca leta. Ikigega ca leta ya banki sokwa, ingurane n'imfashanyo zose basaba zigaca muri iyo banki bakabaminina, guko banditse yuko muri amaraporo bandika yuko ngo baperereje basanga leta y'u Burundi ngo na cane cane mu bakozi bakora mu bijanye n'umutungo w'igihugu ngo bose bari corrupt, ngo bose bari corrupt. Ni ukuvuga abakoroni barahindukira akavuga ati namwe mu abanyagihugu ngo mudukure kw'induru, ahubwo abo bo muri mwebwe. Abakoroni nibo batumye ko abo bategetsi bakaja hirya no hino mu bihugu vy'abazungu kugura y'amazu. Hariho umukoroni urumva apibiri yavuga ngo turakeneye abagura amazu mu bihugu vy'iwacu, mu gihe n'abanyagihugu baho benshi baba bakeneye kuzigura, muga kubera kubura amahera bakabura ukuntu bazigura. Mugabo abanyamahanga baje baba corrupt b'abanyepolitike bagaca bazanye amadolari bivye abanyagihugu bagaca baja kuyagura hanze. Ivyo babitumwa n'abakoroni? No. Ubu nta koze umukoroni afise my dear. Kuko abakoroni bakera ubu nabo inzego nyinshi zagiye zihinduka. Ubu bageze ku rwego n'abakoroni bigenje nabi, bagenzi babo barapambana nabo. Mwabonye iyi guburu yabaye mu matora ya Trump. Mwabonye ko Trump muri 2020 baramwivye amatora. Vyagaragariye aho uyu wundi yabuze abamutora, kandi abatoye ujya wundi Joe Biden bakabura irengero n'amatora bivye. Murabona yuko nabo ubu inzego zabo bariko barazisenyura, bagomba bazisenyure. Trump yashizeho ico bita Doge, intuzeye ni ministeri izokorerwamwo na nuriya Elon Musk ni Vizenski ninde uyu muhungu w'umuhindi. Umugambi nuwo kubasambura izo nzego nazo zahora zituru bikabanyagihugu zikigira kamara maruganda. None twebwe buri akantu umukoroni wa muhutu ari muri leta cavuga ati reka ndabiga ibi bihutu bigenzanje ni birofa n'ubundi bivuga ngo n'abakoroni. Ariko turazi ko atari abakoroni nibo bubatse izo nzu z'amaportaye. Abakoroni nibo bubaka amahoteli bagategeka abanyamugambwe kuja kuyararamo. Abakoroni nukubava ko kugeza ubu no gutangura ijambo ryo kuba tubangwa abakoroni tukarivana mu kanwa. Vyaratunaniye mu kirura baca umugani bati uwo binaniye avuga ngo ibirago biranyerera. Ati mfano kubajisha ibirago babijishe n'abinyerera. Rero tuvugisha ukuri biriko biratunanira, biriko biraduta kuwa amazi, guteza imbere ibihugu vyacu biriko biraduta kuwa amazi, indongozi zacu biriko birabata kuwa amazi, uguhana abo muri twebwe babi biriko biraduta kuwa amazi, habandanya kugaragara gushigikira ibinyoma, kwimakaza ibinyoma, inda ndende, ubukunzi bw'inda, ishari n'inzigo. Nivyo bintu biranga umwirabure. Ibi vyo kwitwaza nk'umukoroni managani. Umukoroni umusi president Nkurunziza agandagurwa, hari umukoroni mwabonye bari kumwe?
Imana ishimwe yuko uriya mupira yaravye atari umupira mpuzamakungu ngo tuhabone n'abantu babiri, kuko naho yobaye uwusa n'umuzungu boce bavuga ngo nurya yagandaguwe n'abantu, ntiyagandaguwe nabo birigwanye. Rero nta vy'abakoroni, nituvugisha ukuri, nitwe babi ijana kwijana. Abirabure turi babi, abirabure turikunda, abirabure ntitubona imbono ya kazoza, abirabure tubona imbono yitwa mbe burya inda yitwa ngo ikigwaruntu urugwindani uru rumeze nk'urueswime. Niyo mbono y'umwirabure, nayo niyo mbono y'umurundi, ikaba ni imbono cyane ku muhutu. Rero abakoroni ivyo bakoze baradukoronije, barigiriye, baraturekeye igihugu, tureke kukiyobora nabi, tureke gukora ibi bityo tuvuga ngo abakoroni no, nta bakoroni ubu abakoroni tuba muri bo, nabo baramaze, abenshi muri bo baramaze kumenya agahohotero twagiriwe. Abenshi nico bituma mubona bagarukana amareta yabo, kubera bahinyura nabo. Abenshi umubona aba bakoroni baza hiyo bacinyiza, mumenye ko nino hariho abazungu bahumiswa amaso, nk'abazungu bigishijwe ko Afrika ari igihugu kimwe cy'abantu bagwaye sida na kwashi. Uno musi akaba ari hari kariga kuze yuko Afrika atari igihugu ahubwo ari kontina nitunze cyane. Wibaza yuko uwo muzungu anezerezwa n'abamubanjirije bamubwira inyoma, nabo nyene nta na gato. Niho mubona rero isi yose ibihugu birimwo abantu bafise common sense b'ubwonko bukora, bariko bagerageza gusenyura inzego mbi, bariko bagerageza gukura mu butegetsi bwabo abantu babi. Twebwe rero dutera dupandikizamwo inkozi z'ikibi, tuvuze ati izo nkozi z'ikibi zikora nabi nimuzifunge, baca batwagiza ko twatutse ubutegetsi ngo kugira ngo tume turirimba ubukoroni. Nta muntu n'umutubu w'umwirabure akwiye gucisha mu kanwa umukoroni, guko nta mukoroni tubona ayoboye Afrika, nta n'umukoroni tubona ayoboye Uburundi, nta rwego na rumwe tubona ayoboye Uburundi uretse izo ONG. Abo barundi ku bunyantege nke bwabo, ububegito bwabo, ubunebwe bwabo, nibwo butuma batumako abandi bagabo n'abagore ngo baze babakorera igihugu. Hari izo ONG mugabo naho ntibabavyiga, babazana babishaka. Nuhagurutse ngo ni intwari ngo agerageje gusamba ngo arabe yuko abakoroni bo tuva kwizosi, abo barundi b'ibinebwe nibo baba abambere mu kumugandagura. Nta muntu w'umurundi kugeza ino saa muri no kinjana turimo ubu yozarava ngo abakoroni nibo bigo baraguze ubutare mu mpisho. Abo bagabo ntibubatse ibitamenwa mu gihugu cy'u Burundi kubera baguma biba ubutare. Ubwo butare president avuze ngo babonye ejo bundi ntibwari buzwi kuva kera abo bagabo babwiba. Igihe nahora nkora ama audio yimbonera kure zikorezwa udufuko tw'ubutare baje bakana mu Rwanda, ico gihe je sinitwa ngo umusazi ngo Vanessa yasaze. Ubu rero byagiye ku karubanda, haragira ugaruka avuge ngo wari warasaze. Reka nta mukoroni n'umwe asubije igihugu cy'u Burundi hasi. Igihugu cy'u Burundi gisubijwe hasi n'abahutu bifatikanije n'uduhima, tubage muri uru duhima kazi, nibo abantu banyine basubije igihugu cy'u Burundi inyuma. Amahoro y'uhoraho abane twasoniwe, turi kumwe ijana kwijana. Uko abandi babibona siko uko tubibona siko n'abandi babibona. Babona ngo intwaro ni y'abahutu, ngo intwaro ngo twaragifashe. Kube nibamenya muri bajya abahutu yuko hariho abafise imitima mibi kuruta na shetani. Wahaguhana nabo utumuhana na shetani. Urabona ntawe uvugira uri mu mahanga mufaso, igaragara yuko hari icyizere ufitiye abarundi, ariko kutumva kwacu twebwe abahutu. Umugani wa Micombero yaciye umugani ngo abahutu bakunda inda bibagira n'ingoga. Urabona sasa rero donc ijya government y'u Burundi novuga yuko abayigize, urabona uburyo umuntu ngo umutwe wibagira ngo wamugiriye ineza ariko wamugiriye nabi ntimwibagire. Icyo kibi cigwa CNDD imaze kwinjira ku butegetsi, abarundi bari bizeye yuko imitima igiye gusubira hamwe. Kumbe iyi leta imaze gushinga neza batangwa gutoteza, batangwa kwiga ibiri mu bindi bihugu. Tanzania imbere ya kurengizo ziraje, haza yandi mategeko, indege zarerwa abakuru w'igihugu ziraribwa, benyene kuri bo burimo basubiranamwo, bamwe abaromoka abandi nabo barabica. Urabona
Sasa inkenyuro bakuba ubaje ngo ni mchezo wa ndani, uwo mchezo wa ndani nta muhutu arimo, ahubwo bakinira n'abahutu bagakinira ku bundi mwoko. Tuvuge ngo ndabaye nk'akarorero, jewe data wanje yari umutegetsi, data wanje yatwaye 72, je ndi umwuzukuru, urumva uwitwa uwigeze gutwara cyangwa uwigeze kuba mustameri, hama je ndabizire ivyo bintu. Je nari nkiri umwana ntabyo nzi, hama mpigwe nicwe n'umuryango wanje, wumva rukubaka cyangwa niho nyabwoko. Nenco gituma muri organisme diocese bakunda kuba biyamiriza, donc bakunda kuba bavuga ati inkewa wazimaze, ati inkewa zikaza gute, zikaza kuri abo bariko baratoteza. Nuvuga ko ijya parti nambara umuhutu, nambara umututsi, nambara umutwa, niba mureke yibereho mwimakazi nkuko ubu bimeze. Abahutu basigaye bitaza ko abatutsi, ahari umutwa naho ibihutu bise byitaza yuko ari bitwa. Urabona niko nabisanze, kugiye baronka iki, baronka akazi. Ugasanga umuntu umwe ni ngo ni cyose bakora ngo ujya ngo ntinyanyeganyega akica abantu. Hari nambara umupolisi umwe bamwimura mu ntara bamuvana bamujana uko ahagiye ahakora nta mahoro ahabona. Ariko ibyo byose leta ikabibona, amasoko agaturigwa, hama ngo nabasaya abahutu ku bahutu benyewe bagahigana. Ukibaza mbe iyi guverinoma izoherera hehe? Urabona kuza kwanduzanya n'ibindi bihugu nk'u Rwanda, kuza kwiba mu gihugu cy'abandi cya Kongo bagahakana bagahisha inzara, kwica abantu batamuruzi. U Rwanda rwabike, ariko u Rwanda rwarabafatishije. Mu mwanya u Rwanda rwagumiye ruvuga ati biziga biva mu Burundi, Burundi bugahakana, Burundi bwagiye bufatwa. Ubu basigaye ntibatamuruzi, baragenda nka saa 9 y'ijoro bakimba, bagaca baca ibiti, bagaca baremeka ko igati n'abakozi ba leta ariko bahiga ibiti kanaka, ati nabari ko bakorera leta. Urabona kugira aho hantu bya bibabi by'ibiti n'ibiki bisambukireho, ariko abanyagihugu barabimenye. Ubu basigaye babonye ibyo bintu bacamya ko ari abantu bahiciye, bakageza kubibarira ry'amantuzenya ry'amahunje ateti haki za binanda. Ugiye muri mwiperereza ntagaruka, urumva abiwabo bakazoronda bakazoka umuntu baramwisha imyaka. Urabona abagiye hanze nabo baje kuramutsa imiryango yabo, bagaca babagiriza ngo basi bakoze ihonyabwoko. None Burundi buzokubakwa n'abande? Ari abahutu bari mu mindi migambwe baratotezwa, ari Sendede iconzi ikora organisme mu bana, aho kubigisha ivyigwa babigisha indirimbo za Sendede. Ukibaza ngo iyo Sendede niyo mana. Ari umugore umwe nigeze kumva ngo ugomba kubaho neza, ngo ugomba ngo amahoro, ngo injira muri Sendede, ngo n'abakabahendesha ikiro kimwe cy'umunyu. None bizoshika kuki? Cyangwe abarundi bari hanze kuza kubagura iyo bagiye nka Tanzania. Uburundi aho bintera mu rushinge gute igihe twahora mu nkambi ya Mutabira, numvise yo babura amatari bavuga ngo mwanka mwemera ngo itegeko ngo turarifise tuzobakura ngaha tubajana musubiza mu buntu. Ibi byagize byarabaye. Narababaje kubona turi mu nkambi ya Mutabira kubona umugore agiye kwibaruka bakamuvana ku bitaro bakamujyana dogidego, umwana n'umugore bakapfira mu muduga ngo ariko bajana iwabo. Iyo yari politiki ya Tanzania n'u Burundi. Hari ibintu bimwe dushobora kwiga mbe tumenye. Izi ntwaro z'abahutu kare twahora dutanga ibigori byacu twibaza ngo reka dutanga ngo none ibyo ibigori twatanze twagiye dusanzwe tubihaye abashetani ziza kutwica. Raba Tanzania, uzurabe ibindi bihugu birimo impunzi, tuvuge Kongo, Ubuganda, Kenya, Malawi, Mozambique, aho sari impunzi z'abarundi, ariko nta bantu batotezwa nk'abari muri Tanzania. UNHCR yarigeze gusaba ati abantu basi bakure ku mupaka, leta iranga ngo bagumize ngaha nyene. Icyo bagomba ni marchandise hagati y'u Burundi, iperereza ry'u Burundi girirwa muri Tanzania. Urabona, urumva abantu babonye umuntu ari suspect ahunze bacaza kumuronda muri Tanzania, bagaca bamunyuruza ijoro. Ngo niko kubaka, ngo niyo demokrasi. Uburundi president mwenyewe kurondera akazi amashyamwe mpuzamakungu abagwiza tunga baza mu Burundi,
bose barabatota kubadugiza ikori bagaca bagenda gukorera ahandi. None woza gukorera ahantu utari bwunguke, aho gutera ujya imbere ugatera usubira inyuma. Ni kuvuga Burundi ubu perezida asigaye atangaza ngo rukorora imisiba ngo nisazi. Urabona, aho kuvuga ati reka mpamagara ibishyirahamwe mpuzamakungu bize bikorera mu Burundi, abanyagihugu baronka akazi, ni ukubara ngo ngo nukorora insazi. Izo nsazi agenda hanze akabibona, agacaza ngo abarundi ngo twebwe. Hari ijambo ryambabaje ngo mu Burundi ngo nta ntuzenye ikiriho, yavuze ngo nta bishomeri biri ngo mu Burundi, ahubwo hari ibinebwe ngo ibishomeri biri muri Amerika. Wumva icyo kintu kiriya kibaho? Igihugu cya mbere mu bishomeri n'ibihugu by'ibura nibyo birimo abashomeri. Urabona, ariko nabone leta irageraho ibaha isabune. Mu Burundi igishomeri cyo mu Burundi bobura kutaba ibinebwe kandi atakazi bafise. Mbarira wowe warize uzindukire ku ofisi kanaka utahe amezi 3 amezi 4, urumva wowe kutaba ikinebwe gute? Wowe kutaba nta kazi kariho. Urabona, nagagize karaboneka ni kamwene mama niko gahabwamo. Shobora kubakura kuko ngo bazojana aho bazoja hose. Perezida Ndayishimiye arazi neza ko hari abantu batagomba kumufasha gutunganya iby'igihugu kugira bimute ko amazi, maze abanyagihugu bamwanke, maze bazomuje inyuma mu matora yimirije. Ibyo birakogwa n'abasenedede FDD kandi birakogwa n'abegereye perezida Ndayishimiye, nawe ubwe warabizi. Kubakura yokura bose kuko yohera ku mushikiranganje wa mbere akamanuka akaja mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, akaja mu bashikiranganje mu by'ubutungane ndetse no mu nzego z'umutekano. Perezida Ndayishimiye arashobora kwisanga wenyene, nico gituma nyene mubone yabangingingo yo kubandanya kubogoza abategetsi mu mabanga, kuko yasanze igihugu yo gisigaramwo ari wenyene canke akarwiza abansi gusumvya. Ico bikoze bivuga ko perezida Ndayishimiye yoba arindiriye ko amatora ahera, maze akagaragaza akiyerekana vy'ukuri ko ari perezida kandi ko ashobora gufata ingingo. Ico bikoze ntago vyoroshe abo muri CNDD FDD, ntawuzi ko bazomwemerera bakamwihanganira gushika amatora aheze, kuko ishavuriraniga muri kino gihe agacerere kadasanzwe kabamwe mu ndongozi zo muri CNDD FDD karateye ubwoba bategetse muri kino gihe, wamengo ntibahari. Perezida Ndayishimiye ibintu ariko aragwana navyo wenyene, ntawe uriko aramufasha, kandi nawe ubwiwe mu ntango z'ubutegetsi bwiwe yaravuze ko yabuze abamufasha, ariko nawe bamwagiriza ko vyamunaniye gufata ingingo nk'umukuru w'igihugu kugira kure abo byisi binebwe ndetse n'abandi batagomba kumufasha iby'iterambere, agashira ko abantu biwe bamuyoboka. Ivyo rero navyo bikaba vyarateje icuka kibi muri CNDD FDD. Muri Nyakanga 2022 umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni yarabogojwe ibibazo vyinshi bica biratora umuti. Igitoro caciye gisubira kuboneka, isukari yaciye iboneka, ifumbire yaciye iboneka, abavunjayi baciye barekurirwa gusubira gukora atankomanzi, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaciye zugurugwa. Muri Munyonyo 2024 ibintu vyasubiye kuyangara, none hakibazwa hoba haradutse igifyoti gishasha, hoba haravutse Bunyoni mushasha, ko perezida Ndayishimiye avuga ko Bunyoni ari we yari yarishe igihugu muri kino gihe. Bunyoni ninde? Ico bikoze ababikurikiranira hagufi babona ko imisi iri imbere itubikiye byinshi kandi ishobora gusiga ibitari bike bihindutse. Igitoro carasubiye gukena, ifumbire yasubiye gukena nk'uko twabibabwiye haruguru. Mu bice bimwe isukari yasubiriye gukena. Bunyoni yasize idolari rivunjwa hafi 4,000, ubu rivunjwa hafi 8,000. Abavunjayi bariko barafatwa n'iperereza, imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zirugaye. Apotre Mbayahaga niwe yagereranije General Bunyoni n'igifyoti, yabivuze abonye akuwe ubundi agihangamye yaramuninahaza. Ivyerekana kwiyorobeka kudasanzwe kuba mu bategetsi ndetse no kwerekana ko ushigikiye umuntu kandi vy'ukuri utamwerekwa, ariko avuye ku butegetsi uduza ryashavu nyene ukaryerekana. Ariko nanone abantu baribaza ninde muri kino gihe abangamiye cane ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye, ninde yishe igihugu ukuraho. Mu mwaka w'2022 hari abavuniye perezida Ndayishimiye akagohe bavuga ko ibintu kugira bibandanye kumera neza nyuma y'ikogwa rya General Guillaume Bunyoni
perezida Ndayishimiye bakaba bari bamusabye gufata ingingo zihuta zisigaye kugira igihugu gitekane. Perezida Ndayishimiye bari bamusabye gutezurira abanyonga amapikipiki na bajaji kugira basubire kwisununura. Imiryango myinshi ikaba yarishwe n'inzara kubera iyo ngingo. Perezida kandi bamusabye kugabanya ibiciro byo kwiyunguruza n'ibindi byinshi bizoca bikurikira kugira iterambere riboneke. Ico gihe igituro caraboneka muri kino gihe byabuze. Perezida Ndayishimiye boba baramusabye kandi kwerekana ingorane no kurekura abahejeje iminyororo bose. Muri kino gihe yarafashe ingingo n'ivyo, ariko muri kino gihe hari imyidogo myinshi cyane mu banyororo batabona ko ingingo yo kubarekura izoshigwa mu ngiro. Hakaba hari n'abavuze ko ivyo kubarekura boba bavyibagiye, kuko nubwo perezida Ndayishimiye yabivuze ku ntonde batariko. Iyo ni inkuru tuza kugaruka ko. Perezida Ndayishimiye kandi baramusavye gufata ingingo ya mbere ihambaye ku barundi bose, ari gusubiza hamwe abarundi maze agatahura impunzi, kandi izo mpunzi zikaba zategerezwa gukingirwa no kuvugana nabo yita abansi b'igihugu, no kuvuga bari muri opposition, maze igihugu gisubire gutera imbere. Muri kino gihe ntabwo ariko bimeze, ibintu byarayangaye, kandi perezida Ndayishimiye ku ngingo nkuru nk'izo ngizo yarinomiye naco yabashije gukora. By'ukuri byabonetse ko ivyo bamusavye canke bamuhanuye ko ari byo bishobora gutunganya igihugu byamunaniye. Himirije amatora y'umukuru w'igihugu. Bamwe mu banyororo barekuwe barenga 5,542 ngo baba bararekuwe mu ntumbero kugira bazoje mu matora batore perezida Ndayishimiye, kubera ko aboneka ko abanyagihugu basanzwe mu gihugu bo atanumwe yumuje inyuma, kuko atanumwe akimyizigiye. Imyidogo ni myinshi cyane mu mabohero kubijanye na ryasekeza ryo kurekura abapfungiwe ibyaha bito bito. Mu ndwi iheze hari mu ibohero rikuru rya Muramvya, perezida Ndayishimiye yatanguje iryo sekeza ryo kurekura abanyororo 5,442 bapfungiwe ibyaha bito bito. Perezida Ndayishimiye yanatanze indwi zibiri gusa ngo ico gikorwa kibe carangiye mu mabohero yose uko ari 11. Imyidogo yatanguye mu mabohero atandukanye. Mu ibohero rikuru rya Ngozi bavuga ko hari abantu bari ku ntonde z'abari kugwa basomwe mu bataha bakaja gutekera utwabo, mu nyuma bakaza bumva ngo ivyabo bizirwa, hanyuma ntibatahura ingene bagumiswa mu munyororo kandi baba bamaze gusomwa mu bataha. Mu ibohero rikuru rya Mpimba naho nyene ishavuriraniga ku banyororo bakogwa ku ntonde, abandi bakaba bamaze gusomwa mbere bahejeje gutekera bakaza bumva ngo ntibataha. Hari ndetse n'uburorero bw'abanyororo bavuga ko bamaze gusomwa. Procureur General wa Republika Leonard Manirakiza yababajije amazina y'abatwara imitumba n'amakomine bavukamwo, bamwishura ko batabazi kubera bapfunzwe imbere ya 2020, nawe rero aca bagumiza mu Mpimba. Hari n'abidoga ko bamaze imyaka barahejeje umunyororo canke barejejwe ariko basanga batariko ku ntonde. Mu Mpimba rero bifuza ko intonde z'abarikogwa zomanikwa bikareka kuba ibintu binyegeje. Aho rero mu Mpimba ico gikorwa catanguye ku wa gatandatu heze, hakaba hariko igikorwa kinabandanya. Hari n'amabohero igikorwa co kurekura abanyororo citizewe ko gitangura, ariko nanone hose abanyororo bakaba bifuza ko igikorwa coba ku mugaragaro, ntihajemwo igipfungu. Kenshi iyo hatanzwe ikigongwe harabamwo n'amanyanga menshi, imirwi ibijejwe igatangura kugurisha ico kigongwe, maze bamwe mu barekuwe bakagumizweyo canke bigatwara igihe kinini. Turasubiriye gusaba perezida Ndayishimiye mu kigongwe atanga akwiriye kwiyumvira abapfungiwe politike. Ntivyumvikana ingene kuva aza ku butegetsi izo nzirakarengane yama azikuramwo mu bo arikura. Ibintu benshi babona ko bibabaje cane kandi ari cagikenye c'ubutegetsi. Co bikoze amatora yimirije imbere arashobora guhindura ibitari bike. Ni ibintu bishobora kuza kutoroha, kubera ko muri CNDD-FDD bamaze kubona ko perezida Ndayishimiye we atazoje imbere y'abarundi ngo agiye kwiyamamaza. Abanyagihugu nabo niko bavyifuza. Iciza abanyagihugu babona nuko muri CNDD-FDD ubwabo batariko barumvikana kuri ico kintu, ariko birashobora guteza ikibazo gikomeye. Harimwo umurwi ushigikiye perezida Neva n'umurwi w'abantu bake, ariko harimwo abarwizatunga ndetse n'abandi bantu bakomeye. Ariko nanone tugarutse
ku rundi ruhande rw'abasenedefdd ibicocoro vyo muri uwo mugambwe barangowe n'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca nk'uko amatwi adusumira bivuga, hakazamwo kwisonga kandi na secrétaire général wa CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo. Biravugwa ko ibintu bitoroshe cane habe na gatoya. Muri opposition ho bamaze kuvuga ko vyanka bikunda hagomba hategerezwa kuba impinduka mu gihugu c'u Burundi. Rwasa gato ngo azo kwiyamamaza vyanka vyakunda. Muti vyifashe gute? Ntabwo vyoroshe na gatoya. Hari ubutumwa twaronse buriko burahanahanwa cane muri opposition, ati Agathon Rwasa azokwemererwe kwitoza mu gihe conyene yoba atanzwe na seneri Rekoni, ati kuko azoba ata myaka 4 irahera avuye muri seneri izwi. Ico nico gishobora gutuma atitoza conyene. Ubundi les coalitions de l'opposition qui vont se former bazoshira Rwasa imbere bamuretse muri leta, iyo coalition izoca itsinda. Ati aho rero leta na opposition bategerezwa kuharaba neza pour éviter ko igihugu gisubira muri crise nk'iya 2015. Mukaba rero muzi ko crise ya 2015 n'ubu imvune yayo itarahera ku gihugu, ahubwo imvune itera iremba cane. Hanyuma bayivye amajwi ngo hashobora guca haba akaga, kuko abanyagihugu basanzwe bari mu ngorane zitoroshe, ko abanyagihugu rero ngo bashobora badukira mu mabarabara, kandi ngo abanyagihugu biheba ntaco baba bacera muri kino gihe. 2025 na 2027 ikwiye kuba imyaka yo kuvyura Uburundi bagasubira ku murongo w'iterambere. Message za CNDD-FDD aho babonye rirya tangazo rya seneri muri kino gihe, hakaba hariko haravugwa ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya, ariko nanone amakuru dufise y'uko guhangana kuri mu CNDD-FDD ndetse na coalition shasha igiye kuvuka. Barazi ko hari imiryango hari imigambwe imwe irikirishira hamwe kugira ishobore gushika kuri iyo ntumbero no gushira hamwe abarundi mu gukora impinduka zishobora gufasha igihugu guhinduka maze kikaja mu nzira y'iterambere, hako igihugu kibandanya kuja mu bihe bibi nk'ivyo kirimwo. Ni amakuru menshi cane tuba dufise, turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu hanyuma tuze kubaha idonido kuri ivyo bintu vyose. Ico bikoze ico twobabwira nuko Prosper Bazombanza ni vice president w'u Burundi. Murazi ko misi heze hari urugendo yarimwo, akaba yarabonanye n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, bakabonana n'umunezero bariko bararamukanya. Prosper Bazombanza mu kutahuka uburyo kungene yakiriwe ku kibuga c'indege vyerekana ko hoba hari abatarishimiye ivyo yakoze. Bamwe bakaba babona ko Bazombanza yakiriwe nabi cane, kuko ngo vice president Bazombanza yatashe akaba yarakiriwe na meri wa Bujumbura n'umukozi wo mu biro vya vice president. Vice presidence tukaba tumenyereye ko iyo bavuye muri mission bakigwa n'abandi bategetsi benshi, rimwe na rimwe bakanahamagara abanyagihugu. None uko yitwaye vyo babifitaniye, uko yitwaye muri urwo rugendo vyo babifitaniye isano n'ukungene yakiriwe. Abenshi rero bakaba bavuga ko ari ibintu bidasanzwe, bakanabigereranya n'abakira Angelina baruta kure abakiriye premier vice president kuntu yakiriwe kose. Benshi babibonamwo ku ikintu kidasanzwe. Benshi rero bakaba bavuga ko ari ibintu bidashobora kuza korohera Bazombanza, kubera ko baba baramubonanye anezerewe na perezida w'u Rwanda. N'ugwanko abategetsi b'u Burundi bafitiye igihugu c'u Rwanda n'abategetsi bacu benshi rero batabona ko araho bizoshikana igihugu mu iterambere. Ivyo byose n'amakuru abavugwa tuza kugenda tugaruka ko ayo nayo yaragezwe yavugwa cane. Fyonda kuri subscribe ko turaje dushaka inkuru ronke notification mu kanya turaza kubashikiriza amakuru atandukanye. Ntuze kwibagira gusangiza bagenzi bawe ivyano makuru tuba turiko turabashikiriza, maze nabo bamenye ibigezweho. Ibihe vyiza kuri mwese mu kanya n'ayandi makuru.